nukuvuga iki igihuha ni ikintu ca mbere kibi gose kandi umuntu ashaka kugira nabi aramanza agaheraho nyene kuko abazi point faible agustabilize kwanza akudestabilize umaze kwa destabilize rero ico aza kukubwira cyo cyose wagira iki uracumva shaka erega bobo bafise ntuze bariko bakora nk'abazungu ideologie bafise ari ya ntuzeya diviser pour régner diviser pour régner niko bashaka kutugira ngaha mu Burundi mbega reka tugeze vuba kantu gatoya urumva yuko nakubwiye ngo umubanyi niwe gutabara avant que wa undi mufanikina aza kuza ari mu hirya y'amazi none ugo rukundo badashobora kuvuga ati bararusi babaze guharira basi n'uwo muntu wawe yagize basabwa gakosa bo bita icaha wewe uri uwundi naho muba musanga ibwo bwoko utari wo mwico gihugu cyabo baze gukunda gusuma iherezo nirihe rega ubundi herezo umuntu akenera kumenya iherezo rizoca ari biriye iherezo ry'ibi bintu biragoye cyane ariko bava nta mvura idahita. They must have think about the future. Yes. Iherezo nirihe bo ko bariko baragira burya imbuto iriko yategwa bashaka ko hazokwa amahama ya mbuto nyine. Ndira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zisi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Liam Promoter behind the camera. Wowe turagira subscribe bandanyugira subscribe like share comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza kuri urubuga uzobe uwa mbere mu kubibona unabisangiza n'abandi. So today nagarukanye wa muntu wanyu Fafa mwaramukunze cyane mwanasabye ko no mugarukana n'umukinyi w'amafilme amaze gukora byinshi cyane mu industry ya 257. So tutarandiriye reka manzi ndamwakire abaramutse hama ibintu ni mu nyuma. Hello guys, meze neza, merci Liam. Bon, jenda mahoro nize ko nafanza bari Allen Aru misigwa menyo musumeno maso yinyana. Mumeze neza aho muri mu mpingo yisi. Ego hama nko yavuze ndubukinyo w'amafilme kandi nkabandi mu influencer bon ibindi c'est après ariko mwe murafata ivyo merci. Yaje gasinema heruka gusohora kitwa gute? Agasinema kanyuma wibuka kugira ngo baze kugenda kukaraba. Bon, isinema nibuka pour le moment iracari kwirakogwa niyo mpamvu haraguma bambaza kuba bigeze ko tutakubona donc harabambonye muira twa nari muri yakamikazi musi y'ijuru bati no kwa pote imyaka myinshi bimeze gute. Bon, ndabwiye ko ndi ku kivi kandi naje ntasubira inyuma ibikorwa muragiye kubibona kandi ego Fafa tokiraho nyene umugabo ukira amafilme murabona ko ushobora kukubeshaho ukabeshaho n'umuryango wawe. Ego pour le moment nk'umuno mwanya vraiment ndavyemeza ko ari ibintu ubikoze neza kandi ukaronka na support ni nakazi gakomeye cyane. Bon je vyatanguye ari ibintu kumva gusa ndabikunda ngira mu sengero kwishure. Bon ndaja mu migwi itandukanye suse dolimye abayizini bazi mu gisandema dukinana na bafaraja mu ma eglise haba bikorane. Donc ndaja mu gutandukanye nka GFS tarasambuka kagira sambuka niyindi donc kuri iteretike abo twiganye iteretike baranzi. Donc ibintu byaje tubuntu byaje bwatera imbere cece nga mu mbundi ubona ko ubu unyariho biko biraja ku mvuduko utebwo kudasanzwe ya rero inguvu na FC kijya gihe haragumye amaza Fafa none bimeze gute we ko filme ni ari ubuzima bwawe bimeze gute ko tutakubona. Ndashaka nyine ukibwira abantu vuba wahuye n'ikibazo nyabaki kugira ngo kuko impano je ndazi kuyifisa. Yes ariko nshaka twumve ingorane wahuye nayo kugira ngo hari abantu badukurikirana ngaba bashobora kwigukemurira wahuye n'ikibazo cyagute. Bon nciye ku mayange nkuko nari kubwiye Liam ko ari kintu ushaka ko bon ni ntaye shaka kuzovuga nyene nayiteguye neza tuzokora ikiganiro gikurikira. Sawa guys ndabibemereye tuzokora dushingira intahe y'impano yiwe kubera ko hari abantu benshi afise impano zigahura n'ibibazo zigahura n'ibihuhusi si wowe wenyene. Ego reka rero ariko reka tubaze dushaka noti hari amazi ya story water hariho story tangawizi birahari byose murashobora kugenda mu mabotike yose everywhere mukabirondera bakabibaha. So twakire rero Fafa tugiye twinjira mu kiganiro nyezina. Fafa no munsi tuzakora ikiganiro cyo gukundisha igihugu abantu. Yes no patriotism no kugwanya ibihuha parce que hari ibintu byabaye 2015 2015 ngira situation yahabaye warayibonye
ko hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'abarundi vyahunze ego ariko wagenda kubiraba neza ukavyinjira mu mizi ugasanga bari kubahunga igihuha bijya bintu vya 2015 hari cyo bivugako bon ibintu vya 2015 ndavyibuka binabere inyigisho abariko baraturaba ubu yes je ndibuka yuko nari mu mwaka wa nyuma ni ibintu vraiment vyahungana nabona no mwishure ko nta mutekano wari uhari kugwaruka hari n'abaririmbyi batangiye kuririmba indirimbo mu 2013 bavuga ngo 2015 ntuze en fait c'était une chose planifiée umva bari byari byarateguwe nivyo ni naciye ku masongo ubushize nti uravye ingene ivya 2015 vyagenze abanyi bacu hari yafite nk'ura dasanzwe kuko bari batangiye gutegura hakiri kare novuga ati bari barungitse abatesi donc bajya bagutata donc sinzi kirundi nokoresha neza mu babarire donc bajya bagenda gutegura akarere mu mitwe y'abantu bategura ati bimeze kunu ama plan yose ngo bizegenda kuna kuriya ikindi rero donc vya 2015 vraiment byarahekuye benshi byarangajwe aruka gwinshi ndibuka ko harimo n'abagenzi banje twiganye bashoboye guhitanwa na bijya bintu yego naje ndafise umugenzi wanje vraiment nazofa nibagiye Bon malheureusement kuri faiblesse yarafise vy'ibintu nyene agatabi akacangwa nakajya kandi kantu kari accompagner vyaramworoheye cyane yuko bamwonona bamwinfluencer arahitanwa n'igitena vya bitero by'abacage bateye amakambi aho turaza kwashika ntaco shaka tugende petit à petit kugira ngo abantu bagire icigwa ntibizongere nuvuga ngo 2015 yatumye kwanza bintamba donc ibihuha hari abaradiyo munwa bivanye no message ko umuntu ayironse nawe akayitanga cyangwa cyamwe n'ibindi abantu barahungabana cyane mu ishure haragera yarigeze muri pause ubona batari ko bariga amaradiyo biki donc biratuma imirimo itandukanye y'igihugu itagenda neza umuntu atikoncentra donc turaba mu bwawe udasanzwe tuvuga ati ngira umwaka ho uzohavubanire umwaka tuzohera ibintu nk'ivyo nyene aho na mu ishure abana no kunegrija kwiga donc bibaba ko vyoroshe kandi barabana baciye ubwenge bavuga ati umwanya n'umwanya ngaha anye tu va basculer rero ibihuha burya ni ikintu gikomeye gishobora kwanza kwica psychologiquement kigatuma donc kada bisarishe 2000 just nainga mu Burundi ariko narumvise yuko hari ibintu byari byavuze nk'ibihuha ngo hagiye kuba umuhero w'isi abantu baragurishije ibintu ngo mfe ngo ndabiriye ngo mfe ngizikini none ubu bigurishije ko nawe abigurisha nande basiko ni wazosigara donc hari ibintu usanga ibihuha bigutuma ukora ibintu utiyumviriye ko neza kuko uvuze ngo bigurishe uwasigaye ni wenye nisi azoyisigara ko we rero girugende oya donc birahungabanya abantu mu buryo butandukanye bisanga mu bukene mu nyuma kukugira iki kutashishoza kugenda buke sinzi nyene birabahungabanya mu kurugero tebwo rero ni nk'ivyo rero vya 2015 turazi Burundi bihe vyaciyemo ibihe vy'intambara bon je nta ntambara nabonye mugabo donc sinari bwavuke ariko amatwasumira abantu udatunze ngaramenye canke hari ibintu tuzi vya kera kandi ari realite twagiye turumva nta mwiza w'intambara kandi abarundi barahamuwe n'intambara cyane ku buryo bumvise n'igihuha kijaye n'intambara aho nyene amatoca ashinga imishatsi kamerereza no kuvuga iki igihuha ni ikintu ca mbere kibi gose kandi umuntu ashaka kugira nabi aramanza agahera aho nyene kuko abazi point faible agustabilize kwanza akudestabilize umaze kwa destabilize rero icaza kukubwira cyaco cyose wagira iki uracumva uzuraba umuntu nk'ubu ndafashe ndirutse mvuye ngandavudutse nciye ku bantu bicaye mu kwiruka ntibiruka baravye ngo ndiko mpungiki bo babona nirutse nabo bakaca biruka nukuvuga iki naho noba nirutse kugira ngo ngende hari imbere hamace ndabatangaye ugasanga no numutego wakozwe gutyo barabarigita nta kabuza rero kuvuga ngo igihuha fafa turi ngaho nyene abarundi ugerageje gusesangura none babaye influence niki ko kijya gihe twabonye abantu bahunga cyane kubone dutewe ubwoba ariko tubisanishije n'ibiko birabubu navyo nyine ntivyoroshe ariko vy'ubu bikaba biri stable nta kibazo umenga nta kimwe kiriko kiraba kijya gihe ndashaka usesangura bijya bya 2015 n'ivy'ubu 2015 kubera iki byazanya
abaruntu babaye influence cyane bakagenda par rapport n'ubu bon 2015 hajya hari ikintu kiba kikakwigisha kikagusigira isomo ku buryo atari ibintu byose bishobora kuza ngo bigire gute bigutuma uhuruduka mu bintu buri kurakora donc ntabwo ari nka experience rero 2015 yarononye vyinshi bivanye n'abari bafitemo inyungu nyinshi n'abari inyuma yavyo hama baca mu gwaruka no mu yandi mahadi y'amwamwe y'abantu bari babirimwo cyane bari barahawe amahera donc atagira uko yovugwa kugira ngo bagire gute bamanze bavyefoma abanyagihugu donc ku buryo twagiye turabona hari abahunze atanu usora rumwe ruravuga atarabaraja no mwibaraba hatangura guhunga kwera igihuha bivuga iki byo byagize ingufu kubera iki ubu unyurabona media zuzi wacu zirahagaze ziri ku kazi ugwaruka twarajijutse ubu turazi neza yuko ntaho ushobora kugutukira umuvye ntaho ushobora kukuvugira nabi impetso igihugu cacu arico kitugaburira nta n'uri buvuge ngo hajya ngo hahiye ngo reke barabibeshutse c'est ça ubu unye donc baravuga hakabaho kwishura ama réplique umva kiye gihe naho bamedia mu Burundi ntihari bwatera imbere uruvuge rutari ruhari kandi kuko je musuvye kijya gihe ama YouTube yo mu Rwanda niyo yaragezweho c'est ça yari cyane no twakurikirana n'abavuga butumwa ndakigaruke ko nibo bari hit mwanya wose ngo wa ibintu dushaka komsa nuvuga donc uravye ibihe turimo nibihe vya 2015 batandukanye cyane uravye no soma kuri mentalite abarundi ubu bafise no kuri mentalite donc yakijya gihe ubisanisha kandi n'ibintu no na media uko ubuzizubatse nakijya gihe cyakera ko vyari bimeze ubu media zari komeje kabisa mu Burundi je ndibuka ico gihe aho niga prof wacu yakunda kutubwira ati murashobora gutangurana ntuze dans na zero capital akatubwira ibintu vya YouTube ibintu tubaje twigisha architecture ni kigabaje tujya duha makuru abiri akamatubwira ibi bintu byo gukora ku ma internet akabitubwira ukamengo so ego ndavyibuka kweri kandi vile manager yo ico genza kuba naruguru yo ntuze ubuye nsimba ndi bwana ariko niho ndiko ndakubwira rero ko ico gihe abarundi ku bintu je n'amamedia ntivyari bwabe hejuru cyane ko n'amafilme yakinwa yaragitanga ku CD ibiki ibintu deja bihagenda bigafiriyo ubu unyu ashaka gukora n'akamorso kabura gashira ahantu kakabakara moving kakabakara sirikira bakakaraba c'est ça donc uvuga iki rero amamedia vraiment arafise uruhara rudasanzwe uno musi rudasanzwe kuko no selma harabaye inyigisho zo kugira iki gukunda igihugu ziratwinjira bon abari badatahura bimwe baravibujimu bajibuntu kuratsi ko ari abantu bagarutse bagahunguka kandi bafise mbere n'ibintu bari baradurumbanya canke barahatse kudurumbanya mu kiye ca 2015 no kuvuga iki rero uno munsi ntibishobora kuza ngo bigire ingufu ubu unye n'abatari bakunda igihugu canke batari conscient mbega ikifise gifise agaciro nyabaki ubu bari conscient donc ubu ntituvuga ngo tubamekereze ngo tuzi ko cera turazi ko cera turazi ko tudashobora kukirekura nta ushobora gufuma turanga mu kiganza igihugu cacu nuvuga ngo turiteguye plus que jamais gusumba ibindi bihe byose vyabaye ko atawoza aracafuza igihugu cyacu canke atawo kitunyaga ngo tumwemerere kabisa donc urumva ko ayo ni ama différence donc yiki gihe na 2015 haro nabari gushobora kuronka ico bavuga kiyagiye mugabo batari bafise aho bagira iki bavugira ego bivuga iki ubu rero ntivyokunda kwera iki ikije abasesa ngo niyo mpamvu tuhari nawe bakaza tugira iki mugisesangura mukagiha abantu sesa tukanagira iki tukanabeshuza rero ntibishobora gusa kandi ntibishobora kugira imbaraga peu importe uho umuntu yohera aho yomenera ntibishobora kugira imbaraga ngo ibi bihe turimo vy'amatora vyimirije ngo habihungabana nk'iryabaye 2015 nubwo babandi nyene babanyi bacu ejo ariko barazana twa muravyumva baticaye ntibicaye kandi ntako batagize twebwe ntako tutari twagize se barundi aravuga ati nubwo vyagenze kujya kwa twe abarundi dufise urukundo turafise ingene duharira nta kazigo n'akagikira tubika niyo mpamvu dushobora kuba bavuga ngo ubwoko bunubu na buriya kandi hakaba donc n'ama relation voiti ama mariage inkundo zitandukanye mu moko atandukanye kubera iki twebwe nta kayigo dufise bivuga ati rero
uno munsi kijya gihora ko babatse katwugurure donc kumbure donc aba bantu bisubiyeko urumva ariko numva ko umuntu ashobora kubeta meme erreur nk'iki gihe uravyumva bivuga ngo ntako tutari twogira twebwe kugira ngo twerekane umubano mwiza dufitiye ababanyi bacu canke ukumwe twari dushaka ko tubandanye ubucuti bumeze neza kugira ngo nose makubaka ko yavuga ati umubanyi niwe muryango mu bisanzwe yagukundiye rero ico kintu twagitenako kuko ndakubwire Liam jewe ngaha anye nimba fise nk'umuvyaranje ari hanze wowe tuba kandi bazi ko tunabana na hafi none ego ari mu maraso n'umuryango mugabo kugira ngo ninagwara nindazo ntwara kwa muganga ni wa wundi ari hariya muri Canada canke za Amerika wowe Liam nyegere ni uzomanza bwira iki kuntabara mubanyi ngo niwe nshuti no muryango niwe muzimya muriro no kuvuga iki turahagacira ayo maholation yose kandi urumva twebwe naho ababanyi bacu bamwe baca mu ivyo bintu bobo byamaze kuba imizi n'akazikira bamaze donc bifise sinzi ngano bisigura bamaze kuvyubaka bakamenya ingene bagashaka ingene baguma bitwinjizamwo to kwera ko imiberaho yashida idahwanye nabo twege ivyo donc hari indirimbo bashanira baririmbye ngo ibitutanya donc ibitugira gute ntibibi bidutanya sinzi ko iyo ndimbo yibona ndayizi twese turi bamwe userumwe c'est ça ngo ivyo dupfa ngo ntibiki hano haragize mwaba basi ico turabavandimwe voilà iyo ndirimbo yibonye vraiment izo ndirimbo mu Rwanda ariko ntiziba mu Rwanda haba ubwoko c'est ça bumwe c'est ça uzanye ubwa kabiri n'ubwa gatatu ugira ikibazo none kino kintu reka ngire aho nyine mu Rwanda baraye bibutse ku nshuro ya 31 genocide bavuga ko yakorewe abatutsi gusa ubwo konzi ko atabutegetsi namwe butigera buhera ubwo ni haza ubundi butegetsi buzohava buza buvuga ati burya natwe mwaraturenganije ntimwigeze mutwibuka ikintu cyo mu Rwanda ugusisangura gute burya nta kosa bari ko barakora kubona bibukwa ubwoko bumwe gusa bon ivyo onye tubigiyemo canke tuko turavyihweza erega banka kuvuga kuri ngo bakuvugireje ariko kurazwe kutavuga ko ntibisigura ko atabariko oya nukuvuga ngo bacisha amazi babicisha kwingohe niko rovuga bakareka kuvuga ukuri nkuko kuri bagashira imbere ibibaha amavantage yabo ivyo babona bashobora gukuramwo akana kanoti kugira ngo bame bumvisha ati twe twarahotewe tutagize gute na gute sinzi biki genda none ukagira ngo hari mu Rwanda hariho nikanga uzosanga hari umuntu adasanga ubwoko n'ubundi ngo bagiranye mariage nigikunda oya hari ibintu bibakomeye ngo ni nkimbwa yurinzo ibijye ntibibaho mu Rwanda ntikikunda uzurabe muri leta ubundi hajya Kagame yategeza kuba afise umukwe w'umuhutu nje ndakubwiye ndabeshe kugira ngo ivyo bintu vyibagirane bon ico cyari kuba ari kimwe mu bintu vyo kubonetse vy'ukuri yuko hariho demokrasi mwa nimba wowe uri umuntu no musi ufise uri konsa ufise 20 kuduga nimba utabaye nkuko womenga ivyisi naco bikubwiye turazi neza ko mu Rwanda ico kidakunda none fafa tukiraho nyene eske kino kintu cy'ubwoko mu Rwanda urabona ko wihweje kizova kirangira vy'ukuri kugira ikintu kirangire nuko habaho kubabareranira c'est ça eske urabona ko bino bintu hatabaye kubabaranira urabona ko mu Rwanda ntubona ko bizava bizana ikindi kibazo ntubona ko ubwoko bumwe buzava vuga ati natwe mwaducinyije usange mu Rwanda basubiye muri vya bihe bahozemo kino kintu kibona gute urabona deja ko hari kiroberi c'ubundi bwoko bumwe buvuga ati FDR c'est ça naho bavuga ngo barakize stabilize ubu unye bo babagize kinikitinya oya nta kintu cigera gihera Liam bakwati ngo c'est l'eau qui dort qui noie le plus uwo mugari mama wamuciriye donc gerageza usigurira abantu batazi igifaransa bon gerageje kwisigura mu kirundi ngo uzutinye adatemba maza guma hamwe
amazi ubona nagacerera amazi yaguyemo raho ntuvayo. ntariko arate ajya amazi yaguyemo ntuvamo mugabo ugiye kuraba ajya ariko imifundi bikini bikuvuga ati ndapfuye ankuta kwiwe akagera ikiniki mu gihe ugira iki bica bimera nka ya acide eritrere yari yarakoze yatamwe abantu ubwo nyine akaca bashika intuze Rokido tinya Rokido rero naho bari kwaragira icinyiza byabajya abandi iyo baza kuba by'ukuri bumva ko bashaka kuba muri demokrasi by'ukuri iyo demokrasi avuga bayibayemo by'ukuri uno musi wari kona yuko ari ukwishira no kwizana mu gihugu cabo uri umutwe ukafufisa ijambo uri umutwe ukafufisa ijambo uri umutwe ukafufisa ijambo bakababaranira nyene bigahera sisa bakamera nkuko kwacu mu Burundi twege turavanga no gutandukanye twe n'amahoro kiro kintu mbabona nk'umuntu muri kazoza kizozana ikibazo kandi gikomeye cyane Kama nukuvuga ngo hari ama privilege utari muri ubwoko mu Rwanda utaronka ivyo birazwi naho bitavugwa hejuru none nturabona yuko none mu gisirikare narabonye kare bubuze bwo gusa ubwoko bumwe oya kizito none mushaka tuje kuri kizito tumuvuge ko nawe kizito yazize jambo rimwe gusa cyo kuvuga ko n'abahutu bahohote none mba wozi nukuvuga iki hajya bavuga n'igihe kindavuga ati ha kwihenda ugira iki wo kwihekura ego baca babona naho woba uri mu bwoko bavu bwitwa ko bwemewe ukavuga ikindi kintu uzanye ibintu vy'inkundo ngo bikini biki we bacha gufata nka ya ntuze ya ingwe mbe ningwe cyane intari yatorotse bafata ko cyahinduka kayabo ego bacha gukuraho nta bindi none wumva ivyo bintu bizoshika bivuga iki mu Rwanda sepa baje bari mu ishamba bonyene baza gutera ikibazo hariho ryari nuko ntibuka izina ry'uwo muntu hari n'abandi bari mu bwoko bw'abanyene bari ku butegetsi bavuga biyamiriza bavuga ati ivyo bintu bakora sivyo nukuvuga iki ubu unye ntibari kuba ntibazokwa n'ubwoko bumwe no hazohaguruka abantu baba révolutionnaire cette fois ci ntibizoba ngo nivyo abahutu n'abatuca nk'abatwa hazoba ntuze révolution iri kumwe n'abatutsi n'abahutu batari ko barashima ingene intwaro yo mu Rwanda no musirikira bigenza kandi none hose agashishwara muri barahari hariho iyo abantu bagiye hamwe babatutsi n'abahutu batabona neza ingene u Rwanda no musirikira twago kandi batabishima bavuga nti reka dutsimbataze demokrasi ntihagire ugahoga uko yavutse iriyama nivyo byari bikenewe sesa jewe ni nkuko unye no bari ko dahora umuntu ngo nikimuga yavyisanze kuko none ndabimuhodo kandi kijya gihe ca byaba hari abana batonya batari bazi vyari byo ariko kuri mama ariko barabizira kandi ukuri kugenda kuramenye naho ukuri kugira gute guca muziko ni gusha nuvuga ngo pe importe ko boguma babizibira pe importe ko babazana ntuze yango ngo ubu ntuze bakwahimbaza 30e anniversaire ngo ya genocide yakorewe abatutsi sivyo bakaca bempikamwe n'ibindi bintu wumvise ko bempitsemwe n'u Burundi ngo bukwiye kugira gute aho turahagira nukuvuga iki bobo bajana n'igihe abo bakora nk'amantuze nk'aba bene baba influencer bafite abastrategie bamenya ibimenyetso vy'ibihe bakaja kwateka dukorere reka dutushe hajya safelo primaire tukiraho nyene reka tugende tugira n'iki kibazo waruvuze twari tumenyereye bibuka genocide yakorewe abatutsi bakanka kubishigushiramwe ibindi bihugu mu Burundi DRC n'Ububirigi ariko kuyincuro bivanye n'ingorane zihari hagati y'ivyo bihugu ubu naho bashizemo ko n'abarundi turi mu bagize genocide iki kintu sinzi ko wakibonye nawe ega ni hombani ya muje ni hombani sinahazi iki kintu cyo gufata amatiko yo mu Rwanda bakashiramwe Burundi c'est bizarre niho haho kugirira donc it's a question mark twe ejo toko twibuka ntajyamira mbehoho kubera iki bafatiye tariki yapfiriye ko abo bapresident kabari baca bagira ntuze kuyibuka iyo ni kindi kibazo cyo kwibaza hama mbe twebwe tuvuga ati tugira tubashinze tubajane mu nkiko umukuru w'ucacu ntajyamira ntitwomubabaza ariko ntavyo turakora twe twimireye canke nibaza yuko niba tikirike ntavyo nzi mugabo zikandeye kuvuga kuvyo ntazi neza ariko nimba bozana ivyo twe turabuze ibindi twozana kugira ngo biberekane nyene
implication bafise idasanzwe mu ihungabana ry'umutekano cyane cyane duhere muri donc reka duhere hafi 2015 bari babirimwo cyane no seulement biciye bo baca mu mpingo mu masengero baca mu banyeshure baca mu bijanye ni donc n'igisirikare baragerageza vraiment baragerageza ko bashoboye nubwo bananiwe no kuvuga iki nibo banyegeje abari ko barahungabanya umutekano kandi babari inyuma ariko barabafasha kandi bari mu Rwanda c'est ça urabe rero ko twegese barundi ravuze ati ni mu badu donc baruguruye nimbibe babatuke ni muturungikira abo bantu namwe ibiyago vyahetse ego ariko urabona ingene baciye babigenza nukuvuga iki nta mubano mwiza badukenereye bivuga nti iyo implication rero yabo none ubwo ntibashaka ko ideology y'ubwoko yokwira mwaka karere ikwira mwaka karere mu Burundi nibaza ko ariyo ideology yabo yuko bashaka erega bo bafise bariko bakora nk'abazungu ideology bafise ari ya ntuzeya diviser pour régner diviser pour régner niko bashaka kutugira ngaha mu Burundi mbega reka tugeze vuba kantu gatoya urumva yuko nakubwiye ngo umubanyi ni wagutabara avant que wa undi mufanikina aza kuza ari mu hirya y'amazi none ugo rukundo badashobora kuvuga ati bararusi babaze guharira basi n'uwo muntu wawe yagize basabwa kosa bo bita icaha wewe uri uwundi naho mwamusanga ubwo bwoko utari wo mu ico gihugu cyabo baze gukunda gusuma abo bandi bari kumwe ngaho oye no kuvuga iki bakwereke yuko bagukunze bakwitwararitse bakwereke ibanganga giwawe ushikeyo hariya anye canke ukora ivyo bakeneye kukora hama bacagira iki agafuni bakuryamika nta kindi bivuga iki ubu uko bafatanya rero kwera ngo amatora yimirije mu Burundi donc barazi ko mu gihe cy'amatora abantu nyene baba baritandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buba buhari ibi nabiriya urumva abakene donc abafise gutwara nabafise nyota niki yo gutwara nuvuga ngo ucu umuzanira ikintu kirina negative kugira ngo kimugire gutu kimukabure kumumumvisha ibintu tari vyiza canke kimudestabilize c'est ça birakunda yuko umuyobori umuzimiza vyoroshe ariko ndababwira yuko iyo ntego bafise nigikunda twebwe twokwifuza kubatwara mu butungane twe twobura ivyo tugira iki tubatwarirayo 2015 turazirenze ko bafise mu ruhara rudasanzwe niyo novuga ati niyo pay ya nyuma nimbe bafise ba komisiyoneri nabo babazungu bamwe bamwe barakoranya ariko yabishizemwo umutwe muremure kandi bikagaragara ko ibiri nyuma ibifisemwo izindi nyungu zasanzwe akabaye kose ngo Burundi none u Rwanda rushaka iki ku Burundi turabona mu Rwanda rero bitandukanye niwe ni wacu mu Burundi mu Rwanda hari impunzi zahunze 1994 fafa kugeza n'isazi tarahogera mu Rwanda hako Paul kuri twebwe siko bimeze hari ikintu yo kinatangaje twebona ko tubareka twaranabasavye n'abandi baraje n'abandi batarinze gusaba baraje hari umunyarwanda kuva 1994 tarahogera mu Burundi c'est ça bambe mu Rwanda haro nabavukiye bifuza kukunya mu gucaho cyamvuga ko bidakuye ikintu none cyo kutibagira je nico mpagaze ko donc cyamenambere baracabikoresha kugira babironke mu none iherezo nirihe rege ubundi iherezo umuntu akenera kumenya iherezo rizoca ribiriye iherezo ry'ibi bintu biragoye cyane ariko bava nta mvura idahita they must think about the future yes iherezo nirihe bo ko bariko baragira burya imbuto iri kurategwa bashaka ko hazokwama hama ya mbuto nyine kugira ngo bize bihere bisaba ko hari umuntu azoza avuga ati uru rubuto ni rubi barucacure bagwimbe mu mizi barucacure donc barurandure sino ni hakwirikira naho uraho yovuga ati ariciyeko canke ajyamye ukuboko kwaga canke sinzi biki kuko Imana niyo iri souverain ntacare muri cyose kitazotaha umunsi umwe pe importe ko azogenda mugabo wavuga ati naho navuga ati ngo bishekana ariko bakana katuracahari ariko agenda ateragira iyo mbuto kugira ngo naho tozoba kihari azogoma ariko aratwara ni nko kutufisa nk'abakunda imiziki ba Tupac usanga nyene jango ba Jackson ba Michael Jackson so hari umuntu ukunda vraiment n'amastyle n'ibiki vyiwe nyene uguma ukunda nyene wewe toujours bivuga nawe niyo systeme yagize natazoba kihari kugira ngo azoba ari we
aguma agira iki donc plan ziwe yagize abazoguma zikiziyoboye igihugu ngo bisaba yuko abazoba ariko baratwara bazobibuza bakaja ibuntu bagahindura iyo ngendo ariko arakorerako bagasamba donc iyo plan yiwe bakayigira bakayisambura bakayifukira ku yindi plan sino niba taba conscient ivyo babingo nico gihugu cyoco bazokwama bakibana bo bonyene bizoherera he so kino abanyarwanda bako baradukurikirana ngaha ntitubaha c'est ça ntitubaha oya ariko turakeneye ko abanyarwanda bose babaho bishimiye u Rwanda bwoko bwose mugahuza ino mu Burundi turarongorana umuhutu arongora umututsi kaza karongorwa n'umuhutu ibintu byiza cyane turakeneye ko abanyarwanda badukurikirana ngaha abatwa bakatwagwa bakazi ibyo bintu byuko haguma bwo kubumwe iki ibyo bintu birasambura ntibyubaka ico ni kibazo gikomeye cyane so fafa reka rero tusubire mu nyigisho zacu ni kihe kintu cy'akajambo bwira ugwaruka bw'ubu kugira ngo rutazosubira kuba nka 2015 cyangwa ruhino akajambo ubabwira nawe yatwimirije amatora kuko mu gihe cy'amatora hari abantu bikika mu kiza kuko hariko haraba ingwano tutabonesha amaso wanashimye akajambo kamwe bo bagenera rero jewe ujyanye mbari ikintu ninya umuntu arinze ambwira nabi sibabazwa n'icambwiye ahubwo baza n'ico atambwiye kuko arinze asohora kijya uwo ico atavuze naco rero hoho kiri pure ke ico avuze rero bati ibihe byahise bikomeze kutubera icigo ego ntawe ushobora kuzodukundira igihugu cyacu nta n'umwe azoza kugiteza imbere gusuma twuko tugiteza imbere kandi ngo utore agatwagwa nabi bivuga iki kunyigisha twahawe zo gukunda igihugu tuzigumeko hama imana twasize imbere turetse ko dusenga hariho n'aberekwa hariho ugenda usenga imana basi ntagera gutora udutore w'imana kuyoboyeko muga kandi twirinde ibihuha by'abantu badaducakira neza bashaka kugira iki kutuyovya twibuka yuko shetani yahoze mu ijuru nuba ngo inuze ubugi imana ikora n'ingene gize kiniki arabizi ko uratwiririmbira amajwi 12 carimwe bamwe batindirimbye gucyanye imana igihegwa sinzi ko bakurugero nkuru cyane kiniki ariko naga ndababwire ngo amahitamo twagize yo gukunda igihugu kuruta no bati twocitangira mbwa muri voie positive mu nzira nziza tuyigumeko hama tubandanye ibikorwa by'iterambere kabisa turavuga ngo yego nta buzi buhari none buzoboneka umutekano utameze neza habaye umugumu ntibikunda hari abariko tuko turageza gukreye kandi abantu bamenye ko atamvura idahita c'est ça hariho abantu tuko turakreye je ndakora amavuta yo mu mutwe daga amatraitement y'imishatsi nk'ico ni kimwe mu bintu umuntu uze nafashe mugati okay nimba ntaronka kugira witeze imbere c'est ça noze makwiteza imbere nteze imbere n'igihugu cacu inshuti n'imiryango c'est ça kuko jewe ninagira ninaba ariko ndabikora ejo bimaze kugira ikindi amakonti tutangikora niyo uwo nzopanga nimba aho no ariko ndakorera umva nzoba ndiko ndagira gute ntibingumako donc birasirikira amarazo bari paraza yazo guma ariko arasirikira nimba ari bisi fata nimba ari imodoka nkota nimba ari donc urumva ko turafise reka ndakwereke mu Buganda ntihari habaye intuze by'imyerekano mugabo yace bigera gute ko barafise ibyo ariko ya protege bijya ariko ya protege ko niho kuba umuntu ariko aca miliyoni 200 wagende mu bantu ze kimonye hari yangwa kwagira nene ndavuga ngo abasangiye ubusa bitani bisumye bijya abaganda barabishitseko ndakunganira abajene b'iki gihe ntibaramenya ko ushobora gukoresha ivuga ukabaho imbuga hari abantu benshi zibeshijeho fata telefone yawe nziza ugura urubuga rwawe kora izi mbuga hariko ubuzima izi mbuga hariko amafaranga menshi simpaka ngo wowe ngo nta mpano ufise ifatanye n'abafise impano nkatwe ngaha kandi twanje n'abandi wowe ukunda sivyo hamugire gute mu kubakwikana yo comment biki birafasha umuntu kugira gute kubona yuko ngize gute nimba ari yakosheje nkaje ndafise yeye evergreen sanzwe ngira na gospel hari urimbo nakoze ya 3 ans shogenda kuraba bavuga ati ururimbo bon voice kuko ndibuka 2015 beshi ntibari bazi zino mbuga ariko ndasisire kuva 2015 kugeza hari abantu bafise ubuzima bwiza kubera izi mbuga za YouTube
navuze nti umuntu yoguha ifi nivyo mugabo atakweretse ingene wogira no kushobora kuyiroba kandi umuntu yanakwereka ingene ushobora kuronka amahera cyangwa kanaguha mugisha kawota ari fisi ngo ubandanirize ko haguha nimba yo guhamera y'umutahe ukashozana mu mugi ukashozana mu nkumi ukashozana mu misore ko hariho n'abakobwa usanga bahonga isinzi bikini nacuvamwo kandi akakwereka vuba ati mwakora ibi niba uzoronka kandi kaba abandi bose babesheje mugabo unibaza ati atabaye jewe yobanda uno musi fatinga ati ndashaka kuba ugwaruka gwa mbere muri quartier yiwacu mu ntara yiwacu mu gihugu mbe umwe mu gwaruka ariko arakora ibidasanzwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kabisa uzobona ugera kure uzobona wibonamwo ibindi byo kugira ngo ushobore kugira ibyo bya transformation mushatsi ico nayo ni ntuze nayo mavuta nikindi cigo kabisa byamfashe ko ndibuka ko nigeze no kunamwisha bivuye kwereka umushatsi wanje wangoye ugumye ugize ikini ariko umunsi nafashe navuga ati no ndabitangura kuri jewe ndagira ikiniki mu nyuma ndavuga ati no ibi bintu birashobora kuba hariho n'abandi babikeneye rero ni wicara ukavuga ati mbe nokora iki mbe none gushika umaziki tugiye muri ya ntuze ya nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza son excellence n'abavuze ngo que ton passage reste quoi vivant sivyo none wewe ubona ubupuro moma umaziki nurukubaho nkwapfuye je nanje ngaca ndavuga ngo sinzokwigera mbaho nkuwagize iki nkutakiriho kuko hari abantu babayeho nkirengarenga donc ururingaho utarusoromye ngo urute cyangwa ngere gute nabonye ntiruzi donc sinzi ngeno bisigura ba conscient nituvyuke tubandanye duko ndashima vraiment no kwafata iyo bafashe iyo amadecision adasanzwe yuko ubuno cyo kwakora ibidasanzwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kandi abo bose bicaye kwatora ibintu ama innovation nuko hari ikintu bavuga ati none habuziki raba nko mu byo wifuza wewe sivyo uvuga ati okay ndakeneye ko mu Burundi hazoza indege yagukena gutya wowe nta wewe uri gukora iki kugira ngo uruhara rwawe ruri c'est ça ibi nibi urabigaya wewe nawe kuko nimba bose babaye hari ukugaya gusa atacho bakora kugira ngo ivyo bintu bifuza bikunde ivyo fa bikunze mugabo okuragaye contribution yogira bigende neza niya niciyumvira ni nguvu zawe wewe naho ubaye donc ntuzi kuvuga ati okay difatanije n'abandi turagiye turakoze donc nimba ari gusibura hanu runaka nimba ari barabara ati iri barabara reka tugerageze duce umusege turaba amazi ko zagera gute donc ntigire gute ntiryononekare aho ubuzi neza yuko uwo musege gutabayeho sibabara gusa izokononekara n'inzu yawe izogera gute izojamwe kabisa umuduga uzo kuracisha uzohomva guri kuzokwa muri garage hari abantu babayeho gutyo akaba bamwe barabara ribi mwe akaba tovuga ati warashima gibivu akaba tovuga ati reka donc mpamagara abandi tugende turabingene tuba turarisenya basi mwi iminsi bukeye tugire nagahengo oya nuguma genda gusa kritika iki gusa ego fafa hari abarundi benshi bafise imbuga wanashima bafise influence kwizi imbuga ariko ubona bashigikira ibinyoma ibihuha aho navuga benshi urabazi aba Pacifique bacimamanda bande none nk'umurundi ariko arakuragiza ibihuhazi neza kari mu kinyoma niki wo mubwira wanje cyo mubwira no mubwira ati bebavuga ngo ntiwogira nyoko ngo manuze ngo ya konka nyoko ngo abaye yagize gute nuko ngo agwa amaberebere ntawanka konka nyina ngo agwa amaberebere none Liam aho urumva hari ibindi birebere no bivuga ko aho sico no babwira peu importe ko biruko bariko babikora uko bamenya yuko nabo ico bateye nico bagira ico urimye nico ugira nico wimbura bo bakora bigira ejo canke igihe bashaka kugenda ariko ingaruka rero ibyo dukora byose biragira ingaruka nziza canke mbi ariko vraiment nta muntu numwe yateye intambwe ariko aragira inabi uko biri kose aragera igihe gahagarara ahubwo biza kugira ingaruka idasanzwe raba hari umugani bakunze gucanga umwana akunda kuza kubesha ngo hariho ngo ikiru umuntu uze mu kirundi sinzi bacita ngo kiraje village ikiru bagenda kugira ikiniki bagasanga cyo
ikindi karabivuga ari ivyo ariko ntivyagira gute ntibagenda ko bamenyere ko abesha hame kiragira gute kiratikiza inganda bivuga nti rero iwe ko barakora baze baracafuza bongera babesha hazogera igihe bavuga ikintu wanashima cyane important ariko bipfe kubera iki abantu bamenyere babesha bamaze kubatahura n'ukuri kwabo ntibakwemere yego tutibagira yuko bishobora kugira ingaruka no kubana babo kabisa hano nziza turagushimiye cyane Fafa ndabashimiye cyane yeye Evergreen, that is my name. Yamavuta yawe ntayo wazaye no munsi turabashimiye cyane. Turabakunda cyane mwe mwese dukurikirana mufata kanya turabubaha turabakunda mugabande mugira subscribe like share comment kugira ngo ibintu bibana bigena neza. Yes.